ushaka umubira abira kuya urabukore ushaka umuce nawe acika ijoro byuka kare wibuke ko uri mitiro y'imbura imbonera. Abo n'abaririmbyi Donatien Banzishaka batazira Mr Polite hamwe na Blaise Ndwayezu azwi ku izina rya N Blaise, abaririmbyi b'umugwi wa Regimo Music akaba ari nabo batanguje uwo mugwi. Bavuga ko bahisemo ivyo kuririmba inyuma yo kurangiza amashuri ya kaminuza mu gisata kijanye n'ivyo kubaka hamwe no mu gisata cigisha ibijanye na politike, mu ntumbero yo kutaguma bareza amaboko mu kurindira yuko baronka akazi mu byo bigiye. Kugira tutangure byavuye mu cyumviro cy'ukuntu tworondera ibyo tuzokora duhejeje amashure, igihe twahura na mugenzanje hariya aye mu bigo bya kaminuza y'u Burundi, ariko turavuga tuti yamara amashuri agomba guhera iyo turiko turaja ntihasanzwe, bisaba yuko umuntu yironderera ico azokora. twigiye ibintu byinshi, urabona igihugu kirakwigisha nka Jenize Ecole d'Art, ibyo ndabikora, hanyuma ndi mu engineer, mugabo nagiye gusanga inzira nziza irashe ari y'umuziki. Uti kubera iki? Mu muziki niho hantu nabonye yuko dushobora kumenerana cyane cyane yuko umuziki usanga ukenewe na benshi. Abo baririmbyi bavuga ko uburyo bakura mu muziki bubafasha mu kwibeshaho no mu gutunga imiryango yabo. Umuziki turi kuradufasha uko ufasha cyane twebwe n'urundi gwaruka rwinshi cyane. Ubwiwacu waradukuye mu gashomeri, ariko kandi warakuye no mu gashomeri urundi gwaruka rwinshi cyane. Twebwe twihereko ngaha muri Regimo uyu munsi hariho ugwaruka bashika 26 bahembwa ku kwezi, na twebwe nyene turi mu bandi. Urumva rero yuko umuziki uretse twebwe twabitanguje, urumva ari akamaro kanini udufitiye, ariko kandi urumva yuko no ku gihugu turiko turakura ugwaruka mu gashomeri. Akarusho nabikuyemwo, nararose amafaranga ashobora kumbeshaho muri iki gisagara. Nta umuntu numwe aranyiruka ku bungosi sindihinzu, ni kuvuga ukwezi guheze ndarihinzu. Umuryango abana baravyibushe, mfise abana babiri n'umugore umwe, n'umugore nawe nyene anavyibushe. Icinjohera rero nuko hariho nabo twaramuye nka Regimo Music tukabaramura bakaduga, ubu bariko barabikora babikuramo amafaranga, gutyo bigatuma babaho. Uwo mwuga wo kuririmba ngo baranawigishije urundi gwaruka muri kino gihe, nago nyene ngo rukabagwibeshaho biturutse ku mafaranga bakura mu muziki. Bagatera kamo n'urundi gwaruka gwarangije amashure kutarera amaboko, ariko ngo bakoreshe impano zabo kugira nabo bashobore kwibeshaho. Ntibicare kuko ibikorwa mvabwenge n'ibikorwa biriko biratuma abantu batera imbere cyane ku rundi rwego aha mu Burundi no kwisi. Rero nk'ubu wicaye warahejeje amashure ugasanga ufise impano yo kuvuga amazina, ufise impano yo kwandika ivyese, ufise impano yo kuririmba, aho ufise opportunity ikomeye cyane, bawewe urakora ivyo Imana yakuremanye, hari hari ivyo womeneramwo ukaca usanga ubuzima buragenze neza cyane. Tuve hasi ugwaruka dukore bya bindi byo kuguma twiteze ngo data wacu ngo kubera oya, ahubwo twe dukoresha amaboko yacu, bizotuma igihugu gitera imbere. Hanyuma igihugu kimaze gutera imbere n'isi yose kitera imbere kubera yaturabiye kwa karorero. Umugwi wa Regimo Music ukaba watangujwe mu mwaka wa 2011 ugizwe n'abaririmbyi babiri. Muri kino gihe uwo mugwi ukaba urimo abaririmbyi n'abacuraranga barenga 30. Abo baririmbyi bakaba bakunze kuremesha ibitaramo bitandukanye mu mpera z'indwi mu bice bitandukanye vyo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Oya rekana abapapa bubahoye abapapa